hatangujwe ku mugaragaro umugambi domeka biciye mu ishirahamwe Campus pour Christ au Burundi mu nyubakwa ya International Leadership University muri campus Kiyange kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 19 mu Kakaro umwaka wa 2024. Ernest Ndayishimiye icegera c'urongoye iryo shirahamwe Rukristo aratwiganira ibijanye n'iryo shirahamwe. Umunsi twashimye yuko twugurura yindi projet ijanye ngaha projet mugabo ijanye n'abantu babadandaza bari mu rwego rwo hagati na hagati. Abantu ba mbere turiko turashaka yuko twohuza ni abakirisu bamaze kumenya Imana mugabo batari yumvamwo neza abantu basanzwe babona yuko abadandaza umengana abantu batazi Imana. Hanyuma abakabiri nabo nabashaka kuja kumva gakiza kumenya Imana. Hanyuma no muri ivyo uko ari bibiri ntituvuga ngo baba bakirisu, ico twebwe intumbero yacu nyamukuru nuko dushaka yuko abo bakirisu canke abashaka n'abandi baba bari inyuma dushaka kubahuza n'abandi bakirisu bo kwisi bakora ibikorwa bitandukanye kugira bakore nabo batera imbere hama babone gushigikira ibikorwa vy'Imana. Icyumviro cyo guhuza abakirisu n'urudandaza cavuye he? Icyumviro cyo guhuza abakirisu n'urudandaza cavutse mu 2016 cavukiye muri Indonesia, hanyuma rikaba ari ishami rya Campus Crusade for Christ. Iryo naryo niryo shirahamwe ryatumye iyi projet twovuga ko ari projet ivuka. Iryo shirahamwe naryo ryavutse muri 1952 rikaba rifise rero ama projet menshi, ikaba ari indi projet nshasha yavutse muri 2016 ije mugabo uyu munsi nigishika mu Burundi ije kugurugu no munsi mu Burundi. Mugiye muri Afrika abantu benshi basenga akenshi usanga bafise ubutunzi bubayabaye bigatandukana no ku yindi migabane y'isi aho usanga abasenga batunze cyane. Ernest Ndayishimiye araduha insiguro yavyo. Bitandukano n'inyigisho, hamizo nyigisho muri Afrika cane abantu babona yuko bamwe barafashe yangendo bavuga ngo yuko ngo mukene bazobonera ngo ubwami bw'ijuru. Urumva bica bamwe muri Afrika bica bibajamwe uko mugabo suko bimeze, ahubwo abakirisu nibo bateye imbere, nibo bateye imbere, ni naco gituma ubona bafashe ibikorwa vy'Imana ku isi nzima bikabandanya. Murabona ko ubuguruye ishengero ngahaye murabize yuko aba ategereje kuzoja kuraba abo mufasha hanze. Murumva rero twebwe tugomba guhindura ivyo vyiyumviro, dushaka yuko abakirisu nabo bomera nka kujya kw'abandi bakaba abantu mbere bazotera imbere bagaca bagenda bafasha abandi batabwatera imbere kandi bafasha nuko abakirisu boba benshi. Abakirisu cyo turavuga subukirisu bwo mwishengero, dushaka kuvuga abantu bashaka gukorera mu kuri, ukamenya yuko ukora muri transparence mu bintu by'ukuri ata fraud ibayemo, ugatanga ikore nko bisabwa. No kuvuga kujya ko muri Bibiliya bayivuga Yesu yavuze ati bya Sezari mu bihe Sezari, ivy'Imana mu bihe Imana. Rero twebwe n'ibyo dushaka kubahinduramo kandi dushaka intambwe ya mbere mu Burundi babe abantu bashobora gutera imbere ku rugero rwiza. Ingendo ya kabiri bakorere mu kuri n'igihugu kihungukire n'abantu bahungukire. Mugihe abakirisu boja mu rudandazwa ngo ntiboja kure y'Imana nkuko benshi bavyibaza, ahubwo biga gukorera mu muco bakaja hafi y'Imana. Ntibaja kure y'Imana ahubwo baje impande y'Imana, kuko nagabanda babwira ikintu kimwe muze mugene murabe abantu bose bumubona ku isi nzima babakire, murabona ko aribo bafasha abandi bakirisu bo kwisi kugira ngo batere imbere, kugira ngo baduge bubaka amashengero hamwe ibintu nk'ivyo. Murumva rero ivyo muvuga sivyo, ahubwo ni vya bindi twabwiwe kera mwe twatangurira ko peut-être abaje kutwigisha kera batanguriye ko bavuga bati umukene ni wazoja mu bwami bw'ijuru. Mugabo sivyo, kuko turabibona n'ahandi twagiye nico gitano babwiye nk'abo woye batanguye iyi projet rero batwari iyi projet kwisi nk'abo woye ugiye kubaraba bafise inganda zitandukanye, inganda apana kudandaza bafise inganda zitandukanye.
Ernest Ndayishimiye atwibutsa uruhara rw'amashengero mu iterambere ry'igihugu ku bwabo. Turafise ibintu bizoca dukurikiza inyuma kugira tugende twigisha amashengero abakiriso individuel donc umuntu ku giti ciwe. Kwazo umuntu ku giti ciwe ha amashengero ukwaye. Amashengero kwa twabwiye yuko dufise ico bita Campus Crusade for Christ. Iyo izoca ziragendera amashengero. Twebwe natwe dufasha abo bakirisu nashaka kuba bakirisu kugira ngo tubahuze n'abandi bakirisu bari kwisi bamaze gutera imbere bakorane batera imbere. Habaze gutera imbere abo twebwe turiko turarondera nabo bazoca barafasha iki gikorwa cyo kuza kubwira amashengero kugira nayo ashobore gutera imbere ateze imbere n'abakirisu bayo. Tumvise ko mugiye gukorana n'abatandukanye kwisi mbega bo bari bande ibikorwa bipanze gutenyezina ko ibikorwa bipanze nababwiye yuko vya Ignite yavutse mu 2016 inama ya mbere yahuza bose yabaye mu 2017 inama ya kabiri yabaye mu 2020 hanyuma inama ya gatatu yabaye 2023 mu mwaka uheze hanyuma ibihugu biriho ubu dufise turafise nk'ibihugu birenga 50 kuri iyi projet yonyene iyi projet yone gusa mugabo nababwe dufise iprojet nyinshi iracari nshashe iyi projet abo rero abo bose nimwe nababwira nimwe no babwira yuko twari nk'ubu muri Afrika abadanazo muri Afrika mu bihugu bitandukanye mu kw'icenda tuzohurira muri Ghana abadandaza abishora abarundi bazogere barone abadandaza bagenzi babo bo muri Afrika bavuge ne bamwe bateye imbere n'abanyene bateye imbere hanyuma ikizokurikira muri 2025 ibihugu vyose vyo kwise tuzohurira muri Kenya i Nairobi twakwifuza kuvye kubera ngaho iwacu i Burundi nubwo bacu bavuga bati reka tubishaka gufi iwanyu Burundi ati muzohashika neza ko bashaka abadandaza ngaho i Burundi baza bakigira ku badandaza bakuru bo kwisi bakabona ivyo bakavyibonera bakibonera nabo bagahura amaso mu yanze mugabo nubu nta gipfuye ni hafi ngaho oye bazohura nabo bavuye kwisi nzima mu mwakuza abazo babishaka bose ni kuvuga Nairobi sikure muri atwari ngaha hafi n'imodoka turashikaye ntabwo uzokwitwaza ngo nabuze iki n'imodoka turagera tugashikaye rero muri make iyo niyo ntumbero yacu kandi niyo nico twifuza yuko twotera imbere abantu botera imbere bakiso botera imbere hanyuma bagakorera mu kuri akarusho nakaye ku badandaza b'abarundi akarusho nako bwa mbere no kuja kwiga bazora n'abandi badandaza babereka ingene batanguye babereka ingene batunganya imigambi neza ko tuzi kwitunganya abarundi mugayo tugeze kwitunganya hagati na hagati nshatse kugira critique yo nshatse tugeze hagati na hagati hari ahantu usanga bitunanirira hari nk'ibyo dukunda kuvuga ngo package canke ugasanga irya sample twatanze muri BBN duciye tugenda turayihindura kugira ngo tugire inyungu nyinshi nk'ivyo umva si vyiza na gatoya urumva nk'ivyo nibahura nabo bandi bazobabwira ati nimwakorera mu kuri muzokunguka nuko nimutakorera mu kuri muzokunguka kandi Imana nikunda umuntu adakorera mu kuri hama babwiye nabaho baciye naho bageze bariko barakorera mu kuri ico ni ca kabiri ca gatatu naco kira umudandaza azovugana n'umudandaza bazo bahuje ivyiyumviro bashoreranire ivyo bafise ari uhariya aye agenda mushorera ari uwino agenda mushorere canke uwino arungika ibintu hanyuma icakane gikomeye nuko ico gihe aho uzobugiye gusaba ibintu canke kubirondera nuko uzosanga aho hantu utazokwigera ugira umutima usimba kuko azo bari ku muntu uzi kubakirisa umuzinanyi atari babantu bamwe azogutekerera ibitari ivyo bamwe azogira gute ibintu nk'ivyo azoguhindurira abadanaza barabizi yuko bashobora gusiga ibintu ngo mu Bushinwa bagaca basanga barunga ibitari ivyo canke ntibabarungikiye ku mwanya muri ivyo birori vyo gutanguza uwo mugambi Ignite Burundi kubaraho kabaye akaryo keza ko gusigurirwa ivy'uwo mugambi mu birori vyari vyatewe iteka n'uburongoye iryo shirahamwe mu gihugu ca Kenya aho yashoboye kubereka uwo mugambi aho bawugejeje mu gihe muri ico gihugu bamaze gutera intambwe ishimishije.